mukurikirana muko ca kuri w'intara Gitega turabaramukije. Kurabira hamwe urugira amakoperative yo ku mitumba agezeko mu kwitunganiriza imigambi no gukosora utunenge twibonekeza mu itunganywa ry'ayo makoperative niyo ntumbero nyamukuru yatumye Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona ari kumwe n'abahinga mu kigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere amakoperative ANACOP barongowe n'umuyobozi ajejwe igisata cyo gutanga intumbero ku makoperative bagendera indongozi z'amakoperative yo ku mitumba igize komine ya Itaba. Buramatari w'intara ya Gitega akaba akenguruka ko ayo makoperative ari ku kivi nubwo utunenge tutabuze na cane ku ndongozi z'ayo makoperative. Vy'ukuri uri kuraraba ingene amakoperative ameze ego turashima yuko hariho intumbero intambwe ntoyi kuko bwa mbere abarongoye amakoperative baratinya no gukoresha n'amafaranga. Muribuka yuko leta y'u Burundi yatanze imitahe mu makoperative kugira ngo bayakoreshe mu kwiteza imbere. Mugabo twumvise yuko bwa mbere mu ntango banatinya no gukoresha amafaranga, ariko ubu aho bageze amafaranga bakaba barayakoresheje, ariko naho twasanze atakoreshejwe neza nk'uko twavyifuza, kuko leta yatanze amafaranga kugira ngo bwa mbere ho agwize umwimbu, hanyuma amafaranga yunguke ndetse amakoperative aronke amafaranga yo kwishura iyo ngurane, hanyuma haboneke n'inyungu kugira koperative itere imbere, kumbure mu myaka izoza abanywanyi ba koperative bashobore kuronka n'amafaranga avuye mu iyo koperative nyene yo kwiteza imbere mu miryango. Twabonye rero ko hariho agahaze cane mu ndongozi tukabona yuko hariho abatavyitwaramo neza, haba mu bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga, haba n'ibijanye no gutunganya neza ivya koperative duhereye ku banywanyi ba koperative ubwabo be no ku butunzi bwa koperative. Aha rero abahinga bakaba badufashije kugira ngo izi ndongozi zironke inyigisho no kuvuga yuko zobafasha mu gutunganya neza ibikorwa vya koperative no guteza imbere koperative. Twabonye rero yuko indongozi cane barafise ibibazo bitandukanye, ariko ku nyigisho baronse kandi nuko iki kigo ANACOP gisanzwe kiri mu ntara ya Gitega, tuzi neza yuko gikorera igihugu cose, mugabo na twebwe nk'intara ya Gitega tudasigaye inyuma. Turizeye kandi noneho batwemereye ko bazobana badufasha kugira ngo twigishe abene igihugu bahurikiye mwana makoperative baheze bakore batera imbere, baheze bakore bagwiza umwimbu mu misi igihugu gitere imbere. Bosco Ndayishimiye umuyobozi mu kigo ANACOP ajeje gutanga intumbero mu makoperative ubwiwe arakenguruka kuba ayo makoperative ari ku kivi nubwo utunenge tutabuze, agasaba leta yuko boroswa uburyo bwo kwiyunguruza kugira ngo bashobore gukurikirana uko ayo makoperative aritunganiriza imigambi yo kwiteza imbere. Harimo kutamenya gutegura imigambi mu Burundi. Icyo kigo cyo gutegura imigambi si benshi bacize, no mu bashoboye guca ku ntebe y'ishuri bafite amadiplome yandatara y'icyo kigwa, hari abatazi gutunganya imigambi. N'icyo rero kirimwo, ariko leta mvyeyi tweko turavuga mu makomune hari aba bantu bajejwe iterambere mu makomune ba CTD, nibaza ko bagiye barakaririzwa ubwenge ku buryo ubu bazofasha abenegihugu mu gutegura iyo migambi bikagenda neza, bakayiraba neza kwihuye n'akarere bari mu bwa mbere, kubyo bagira bakore bizobazanira inyungu. Ikindi dusaba nuko abenegihugu babanza kumenya intambuko zitatu bokurikiza kugira iterambere rirama rikwire mu gihugu. Ubwa mbere ho turakeneye mu gihugu cy'u Burundi ko abanza kugwizwa umwimbu, icyo mu gifaransa twokwita production. Tukaja mu icyo kintu bita production, tukagwiza umwimbu kagwira, umwimbu maze kuboneka harakeneye transformation, amahinguriro mato agwizwe mu ntara mu makomune, gutyo ivyarimwe n'abene gihugu bihingurwe. Hanyuma ku ntambuko ya gatatu harakeneye kudandazwa ivyahinguwe, ntituzodandaze mu Burundi gusa, tuzodandaze no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Izo ntambuko zitatu rero kugira dutere imbere neza bishoboke nuko tuzikurikiza, tukaca dusaba abene gihugu, kuko uno munsi birigaragaza mu gihugu cy'u Burundi
ko hataraboneka umwimbu ushimishije. Hariho hamwe mu ntara zimwe duca batanguye, hariho amahinguro mato mato mugabo yabuze ivyo ahingura. Nico gituma mubona turiko turahamagarira bene igihugu kurima bakurikije intumbero ya leta nayo ibicishije mu kigwana kope, tugatumbereza abantu kurima ibihuye n'ivyaho bari mbere. Hari amahinguriro mato mato tukabimiza kurima ibiterwa bizohingurirwa aho nyene kugira bidandazwe bihinguwe. Turahamagarira rero abene igihugu bose bo mu Burundi mu makoperative atandukanye kubanza kwijukira iki kintu cya mbere, iyi ntambuko ya mbere yo kugwiza umwimbu kugira rushimishije, kugira amahinguriro mato mato niyaboneka azoronka ivyahingura hanyuma bidandazwe. Leta mvyeyi leta nkozi iriho nka leta mvyeyi leta nkozi kugira ifashe abene igihugu mu gushika ku iterambere, mugabo si leta mvyeyi mu gushigikira bontona. Turahamagarira rero abantu barongoye abandi mu makoperative kuba abantu beza, bafate ko koperative ari urugo rw'iwabo. Ikindi dusaba abene igihugu nuko bakorera mu ntumbero y'igihugu. Amahera leta yabahaye bakamenya ko amahera yo kwiteza imbere ko buramatari yabivuze, bagakora bakunguka bakazogabura inyungu, mugabo mutahe ukagaruka muri leta kugira uzongera bagarukeko n'umundi mu makoperative bahe n'ayandi nkamwe yo gwaruka rwarondezi bakazi mumva ariko barashiraho aya mafaranga. Rero dusaba n'igihugu ko yakoresha neza, bakamenya ko leta mvyeyi leta nkozi rongowe na Major General Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi iriko iritaho abene gihugu kugira ibakure mu bakene ibageze ku indi ntambwe y'iterambere. Nico gituma dusavye rero ko bokurikiza iyo ntumbero y'iyo leta mvyeyi bakayikorera ko, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere amakomine, imitumba n'amazone n'igihugu muri rusangi, kuko ubwabo bazaba bamaze gutera imbere hakiri kare igihe bazokorera ku ntumbero y'igihugu. Ubwa mbere nibo babanza baba abavyeyi, bumva ubuvyeyi, babe muri leta mvyeyi, nabo nyene baba abavyeyi b'amakoperative barongoye. Arongera kandi akagabisha abasesagura itunga ry'amakoperative mu gukoresha itunga ryayo mu gukora ibitajanye n'intumbero ya leta. Twebwe aho duca tugenda turahana, bambe turahanura ariko kandi tugahana, ko nk'ubuno bakarorero mu ntara ya Ngozi nk'abantu bononye ubutunzi bakagura impene amahera arenze canke wadandaje impene, twaramuhanye turamufunga, hanyuma impene ziragaruka mu butunzi bwa koperative. Ntiduhana kwishavu, oya duhana n'ubuvyeyi nka leta mvyeyi, mugabo agakebuzo karaboneka kakaba kugira ibintu bitere bija imbere, ibintu bigende neza. Ukuvuze ko ari leta mvyeyi itazohana gushireka agakebuzo, twosanga ubutunzi bwa koperative harimo na yangurane leta yatanga yariwe n'indongozi n'abantu bamwe bayariye, aho gushikira bene gihugu nyezina abo leta yarungikiye. Kuko leta nabwo yateje imbere indongozi zaba koperative, aho guteza imbere abene gihugu muri rusange na za ndongozi zirimo nabo zirongoye bose bamwe bagashikirwa n'ivyiza vya leta mvyeyi leta nkozi. Tubamenyeshe ko inyuma yo kugendera komine ya Gitaba kuri uyu wa ndwi Gitugutu umwaka wa 2020, ingendo nk'izi zizobandaniriza ku munsi w'ejo na hirya y'ejo mu makomine ya Giheta na Itaba. Amakomine atatu akaba ariyo rero yatowe gutangurirwamwo igikorwa ca mbere cyo kaburira ubwenge abarongoye amakoperative. Turashimiye ko mwadukurikiranye, murakoze, ntibagire gusiga aka like, share na commentaire.